Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV imbonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari umukuru w'inama nshingamateka yakoze bitamenyerewe muri politike y'u Burundi, aho abandi bumira ku biti by'icubahiro niwe wenyine yubahutse kuheba ikibanza yari amazemwo imyaka maze abisa umukuru w'umugambwe wiwe yari atahutse mu gihugu inyuma y'imyaka mu buhungiro. Umukuru w'inama nshingamateka ninde yabishije nde? Leonce Ngendakumana yabaye umukuru w'inama nshingamateka kuva kwa 12/1995 gushika kwa 25 Mukakaro 1996. Ico gihe inama nshingamateka yarahagaritswe, arasubira arayirongora kuva kwa 18 Mukakaro 1998. Inama nshingamateka yari isubijweho gushika kwa 10/2002. Leonce Ngendakumana yavuye mu bukuru bw'inama nshingamateka kugira abise umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebo Dr. Jean Mirani yari ahungutse avuye Dar es Salaam muri Tanzania aho yari amaze imyaka mu buhungiro. Leonce Ngendakumana ninde? Leonce Ngendakumana yavutse kwa 10 Ndamukiza 1958 ku mutumba wa Nyarukere muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura rirare. Yize amashuri mato ku ishuri rya Paruwasi Rushubi abandanya yisumbuye kuva mu mwaka w'1974 gushika mu mwaka w'1981 kuri College Ririma mu gihugu c'u Rwanda aho yari yarahungiye. Amashuri ya kaminuza yize kuri Kaminuza y'u Burundi kuva muri 1985 gushika mu mwaka w'1990. Aharonkera urupapuro rw'umutsindo rwa lisanse muri shimi. Inyuma ya kaminuza yarigishije mu gisata ca kaminuza bita Isa kiri Igitega kuva mu mwaka w'1990 gushika mu mwaka w'1993. Leonce Ngendakumana yatanguye politiki akiri muto cane, agifise imyaka 17 gusa niho yamenyana na Melchior Ndadaye na Cyprien Ntaryamira iyo bari barahungiye mu Rwanda, maze barafatanya gushinga umuhari Bampere. Mu nyuma bashinga umugambwe ubu umwaka w'1979 hari hongewe ko Sylvestre Ntibantunganya n'abandi banyeshuri b'abarundi batari bake. Mu ntango y'imyaka ya za 80 bamwe mu banywanyi ba ubu bahisemwo gutahuka mu Burundi kugira babandanirize urugamba rwa politike mu gihugu. Muri abo harimwo Leonce Ngendakumana. Mu mwaka w'1986 Melchior Ndadaye na bagenzi we bahavuye bashinga umugambwe Sawanya Frodebo mu Kinyegero, umugambwe wahavuye wemererwa gukora icesi kuva mu mwaka w'1992. Leonce Ngendakumana yaraserukiye Frodebo mu ntara ya Gitega, mu nyuma ashingwa kumenyekanisha umugambwe mu ntara ya Bujumbura. Mu mwaka w'1993 Leonce Ngendakumana yatowe kuba umushingamateka w'intara ya Bujumbura. Ico kibanza yakimazemwo imyaka 17. Yagumye ari umushingamateka gushika muri 2010, naho yaciyemwo imyaka 2 inama nshingamateka yarahagaritswe. Nyuma y'igandagurwa rya President Ndadaye n'umukuru w'inama nshingamateka Potential Karibwami, Leonce Ngendakumana yaragenwe kuba umunyamabanga mukuru w'imfatakibanza wa Frodebo. Muri Kigarama 1994 muganga Jean Marie Minani yaratowe ngo arongore inama nshingamateka, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihe bariyamirije iryo torwa, bituma Frodebo itanga uwundi yitoza muri ico kibanza. Ni gutyo Leonce Ngendakumana yatowe kuba umukuru w'inama nshingamateka ku wa 12/1995. Ikibanza yamazemwo imyaka 7 gushika muri 2002, ariko ibiri muri iyo inama nshingamateka yarahagaritswe. Umugambwe Frodebo Leonce Ngendakumana ni umutegetsi amaze imyaka myinshi cane mu burongozi bw'umugambwe. Leonce Ngendakumana yabaye umunyamabanga mukuru w'umugambwe kuva mu mwaka w'1993 gushika mu mwaka w'1995 no kuva muri 2002 gushika muri 2005.
yarabaye umukuru w'umugambwe kuva muri 2005 gushika muri 2016. Ubu ni cegera c'umukuru w'umugambwe kuva muri 2016. Leonce Ngendakumana yaritoje mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2020. Umunyapolitike arinda hamwe cane kandi afise ico yisangije. Bamwe bamutazira Bakame kubera bamufata nk'umunyapolitike w'amayeri menshi, amenya kuguma ahagaze mu bihe bigoye cane. Ibintu bitatu biranga Leonce Ngendakumana mu rugamba rwa politiki ni ukurinda kudahindura umurongo w'ivyumviro vyiwe be n'ukudahahamira ivyicaro vya politiki. Kenshi mbere yabonetse nk'uwushoboye kuganira n'abo batavuga rumwe, akaronka uko babana ariko adahinduye ivyiyumviro vyiwe. Leonce Ngendakumana yarerekanye umutima udasanzwe wo kuganira n'abo badasangiye ivyiyumviro kandi adatakaje ivyiyumviro vyiwe igihe mu mwaka w'1998 ashoboye kumvikana na Perezida Buyoya amasezerano yatumye igihugu kigomeza gutwarwa neza. Ayo masezerano mushobora kuyasanga ngaha. Ayo masezerano nyine yatumye igihugu n'abanyagihugu bashobora gutarwa neza. Ayo masezerano yatumye igihugu kironka uko gisubira gutwarwa. Inama nshingamateka irasubirwaho. Leta y'imfatakibanza ihuremo n'imigambwe yari mu gihugu irashirwaho. Umukuru w'igihugu agira ivyegera bibiri. Ayo masezerano nayo kandi yatumye ibiganiro vya Arusha bitangura kandi inyishu zatowe Arusha hari nyinshi zisunze ayo masezerano. Aho abandi bagiye mu biganiro nk'ibyo baca bahinduka bakigarurira ubutegetsi basangiye n'uwo baganiriye. Leonce Ngendakumana yagumye ku murongo w'ivyumviro vyiwe. Umugambwe wiwe ashima kuguma awufatanije. Ibyo si bya bose mu Burundi. Ni nayo mpamvu igihe yari umukuru w'inama nshingamateka atigeze yoroherwa, kubera atigeze agurwa ngo ate umurongo wiwe, mu gihe hari abandi ba Frodebo bemeye gukorera canke gukoreshwa n'ubutegetsi bw'ico gihe. Muri 2022 Leonce Ngendakumana yaratangaje benshi hageze ko ava mu burongozi bw'inama nshingamateka. Inyuma y'ibiganiro vya Arusha, umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebo Dr Jean Minani yarahungutse. Leonce Ngendakumana yarisabiye ko yoca amubesa mu burongozi bw'inama nshingamateka. Gushiraho Jean Minani mu burongozi bw'inama nshingamateka byarumvikanaga kuko be na Perezida Buyoya aribo by'ukuri bari bumvikanye amasezerano ya Arusha. Ariko ibyo tumenyereye ku bandi banyepolitike benshi b'abarundi, iyo hageze kuva mu byubahiro baranana, na cane cane iyo ari ibyubahiro batagenwamwo n'uwundi muntu. Leonce Ngendakumana ubwiwe yarisabiye kuva muri ico cubahiro, maze arabisa umukuru w'umugambwe abariwe ucijamwo. Ico we yasabye nuko baca bamusubiza ikibanza yahozemwo c'umunyamabanga mukuru wa Frodebo. Ako karorero kiwe si kenshi twakabonye mu ndongozi za Frodebo. Akarorero, igihe Jean Minani asubirijwe mu burongozi bwa Frodebo, yaciye ashinga Frodebo nyakuri, umugambwe yahora arongoye awugaburamwo kabiri. Hari n'abandi igihe babuze ibyo barashaka muri Frodebo bashimye gushinga iyindi migambwe, abandi nabo baratambikiriza bakaboneka nk'abari muri Frodebo bakongera bakaba barishikanye muri CNDD-FDD. Leonce Ngendakumana ni umwe mu banyepolitike bahamwe igihe kirekire cane ariko akaguma ahagaze rugabo. Umuntu yofatira hano ku manza za politike zimaze kumushirwako. Hagati y'1996 n'1998 Leonce Ngendakumana yaratumweko kenshi mu butungane ku butegetsi bwa Perezida Buyoya, yagirizwa ko yagize uruhara mu ihonyabwoko ryo mu mwaka w'1993. Nk'uko akunze kubitera inkuru ku murango, yari umukuru w'inama nshingamateka ku mugoroba akaja gusamba nk'uwakoze ihonyabwoko. Aho CNDD ifatiye ubutegetsi yamusize ko amadosiye abiri amwagiriza ko akorana na Hutu. Muri 2011 ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza bwamwagirije ko ari mu bateguye igitero cyo mu Gatumba ku kirabo Ceza Lamis. Ico gihe yaratumwe ko mu butungane akijijwe nuko mu karere hari umukuru w'igihugu yubashwe cane yanse kubyemera.
inyuma yarasubiriye arakurikiranwa n'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza agirizwa ko yatyojeje ubutegetsi na radiyo Rema FM, aho yaciriwe gupfungwa umwaka wose ariko ntiyigeze afatwa, ntawuzi iyo baryamitse iyo dosiye. Naho yagumye aterwa ubwoba, Leonce Ngendakumana ntiyigeze arya umunwa, yamye asohora iryo agona. Ibyiyumviro bya Leonce Ngendakumana biguma mu murongo wa Melchior Ndadaye, yama yibutsa demokarasi y'ukuri ico arico. Arahagarara cane ku gateka ka muntu n'iterambere ko ari umushinge ukomeye wa demokarasi. Arakunze kwiyamiriza rwose intwaro z'abasirikare, akanerekana ko abasirikare bose batwara kumwe, baba batwaye kera canke abatwara ubungubu. Ikindi Leonce Ngendakumana ahagararira cane ni amasezerano yarusha. Yama yerekana ko ata mahoro igihugu kizoronka kitarayagarutseko. Ibibazo bikomeye bya politike byo muri iyi myaka iheze byose Leonce Ngendakumana yarabikoze, araba mu barwanije amabi no mu bagerageje gutora umuti. Aha twakwibutsa ko Leonce Ngendakumana yabaye umukuru w'urunani ADC Kibira kuva muri 2012 gushika muri 2016. Ari mu biyamirije rwose kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Yarabaye mu nama nyobozi y'urunani Crayede Giriteka kuva muri 2015 gushika muri 2020. Leonce Ngendakumana arabeshuza rwose abarondera kwambika amoko ibibazo by'iki gihe. Ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza nticarwanijwe n'ubwoko kanaka, ico ni ikinyoma cambaye ubusa. Byobaye gutyo Leonce Ngendakumana ntiyari kuba imbere muri urwo rugamba, kandi ubuzima bwiwe bwose yarwanije ibyo nyine. Ikindi ubuzima bwa Leonce Ngendakumana butwigisha ni ingene abatwara naho bataba basangiye ubwoko bigenza kumwe iyo hageze gucinyiza umunyagihugu. Ibyo Leonce Ngendakumana yakorewe ku n'intwaro zitandukanye birasa cane, kandi zose zamuhoye ko atiyumvira kumwe n'abatwara. Abantu nka Leonce Ngendakumana si benshi muri kahise k'u Burundi. Ikibazo gikomeye ni ingene umuntu nk'uyu azosubirirwa. Hari icifuzo yakunze kuvuga kenshi c'ishuri ya demokarasi. Arakwiriye kuraba abo babyumva kumwe bagayishinga, maze bagasigira urwaruka ubumenyi n'ubutware. Arakwiriye kandi kwandika intahe yiwe, maze n'igihe azoba atakiriho ibyo yakoze n'ibyo yabayemwo bizosigare birigishwa abasigaye, kuko nyine ni ibintu bihambaye cane, kandi yarakoze ibintu bikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ndabibutsa aho utaravyonda kuri sabone ko wavyondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.